Bamaze gufungurira ku nkombe y'ikiyaga, Yezu abwira Simoni Petero ati: Simoni mwene Yohani, urankunda kuruta abo? Nawe amwishura ati: Ego Mukama, urazi ko nkukunda. Yezu aramubwira ati: Ragira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati: Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishura ati: Ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yezu amubwira ati: Ragira intama zanje. Asubira kumubwira ubwa gatatu ati: Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko Yezu amubwiye ubwa gatatu ati: Urankunda, niko kumwishura ati: Mukama, urazi vyose, urazi neza ko ngukunda. Yezu amwishura ati: Ragira intama zanje. Nukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, naho niwamara gusaza uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze aheza kujane iyo udashaka. Yezu yavuze ivyo ngo mumenyeshe ingene azopfa, ngo aninahaze Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu buzima bw'abantu, iri jambo ryagarutse ry'urukundo, hari abitohoje ngo asanga riri mu mico yose, riri mu ndimi zose, kandi riri mu majambo avugwa kenshi gusumba n'ayandi majambo dukoresha mu buzima. Murazi ko no kuririmbwa ruririmbwa urukundo, ariko kandi murazi yuko n'Imana yashimye, mu majambo yashimye kwiseruramwo ya mbere yiyise rukundo. Nakaryo keza kugira ngo natwe duce tuzirikana twisunze aka gace gatonya k'iyi nkuru nziza ku rukundo dukunda Yezu. Naho iryo jambo riri mu ndimi zose, mu mico yose, rikavuga ngo akenshi, rikaririmbwa, rikigishwa ko, rigasigurwa, ni naryo jambo rya mbere rigoye kugira ngo turihadikirize mu buzima, turigendere neza. Nkako abantu dukunda nyene nk'abantu. Mwumvise ingene Petero yeza mubaje ubugira gatatu ngo bimubabaza, kuko arazi neza yuko adafise urukundo ruhejeje, akabwira Yezu ati: Urazi vyose, urazi ko nkukunda. Hariho benshi mu kuzirikana ahantu bibaza ngo ni Yezu yaramwibukije za ncuro zitatu yamwihakana. Si ivyo, Yezu ntameze gutyo. Yezu si nk'umuntu nkatwe twama turiko turazura kaboze, ntameze gutyo. Mugabo mu kumubaza uku, ni ukugira ngo ubwa mbere iyo umukama ahaye asubiramwo ikintu incuro zitatu, aba agomba kumwereka ko ari ikintu nkoramutima kuri we. Niko amutoreye ubukuru, ni ikintu gihambaye, ariko nk'uko agomba kumubwira ati: ubukuru wewe ndagushakira kugira ngo bube koko ikintu kikuzanira ubukiro, ikazanira bukira abandi, nuko wumva ko ari ubukuru bw'urukundo. Si ubukuru bw'abakakaraye, bw'abuzuye amapouvoir y'inosi, ahubwo ni ubukuru bw'urukundo. Murumva yuko mbere aheje kumubwira urukundo, aca ruhindura responsabilité, kamubwira ati: Ragira imyagazi yanje. Tugire Kristo. Aha rero niho tuca dutegerezwa rero kumviriza neza natwe iyo tuvuze yuko dukunda, dushaka kuvuga iki. Ni jambo rigoye. Murazi yuko mbere hari abaribwirwa rikabaparanganya mu mutwe,
ibintu bikabanyuragirana nko mu mubiri no mu mutwe, ritari ijambo ryategerezwa guparanganya umuntu, ahubwo ryategerezwa kumushira ahantu himbitse hakomeye, hategerezwa guca hamubwira Imana, kuko Imana yiyise rukundo. Hari abantu uza wumva yadutse akabwira mugenzi we ngo none ngo kutigera umbwira ko nkunda, cyane cyane abantu babugore barakunda kubigira abagabo. Haya abagabo babo barezwe mu Kirundi wacu ntibamana ayo majambo ngo ya joteme ya sheri. Agiye akakugurira ragu kanwa ugahimba ugataha, cyangwa akakugurira shenete abakubwiye ati ndagukunda. N'abandi bibabwiye uca wumva umenga uravuze ibintu bidashoboka. Ni jambo ririmwo un grand mystère y'ubuzima. Mugabo Yezu nawe uyu munsi arashaka kutubwira rero icari cy'urukundo, uretse ico kindi kintu c'ubumuntu kirimwo, mugabo kigarukira hafi. Uyu munsi akagira ati igihe cyose muvuga ko mukundana, igihe cyose ugira turakunda Imana, utahure neza ivyo uvuga iyo bishika. Ndibuka umuntu yahora twigisha tukiri bato, tukiri abajene biyumva nk'umucano, bamwe nyine bavuze urukundo ibintu bibabiramwo. Gira ati iyo uvugiye umuntu yuko umukunda, ubu mubwiye uti nopfa mu kibanza cawe. Bigeze ngaho rero n'ikibazo, nopfa mu kibanza cawe. Yezu abaza gatatu kose Petero akagira igihe akagira ati urazi vyose Mukama, urazi ko ngukunda. Petero yishuye nyene yishuye mu kuri kose. Abantu ntidushobora gukunda nk'abamarayika, oya, mugabo urukundo rwacu ruhamagariwe kugenda rurareka rugakuzwa n'urukundo rw'Imana, ngo rutebe rushikira urukundo rw'abamarayika rushobora kukwinjiza mu ijuru, kukwinjiza mu ijuru. Ivyo rero bigaca bica mu bintu vyinshi vy'ubuzima, kuko ubuzima bwose igihe budatwaye mu rukundo rw'Imana, haraho buca ukibaza uti none bumaziki, bimaziki kuba mwisi igihe atarukundo rwoba ruhari. Cyo gituma burya abantu b'abakristu turafise responsabilité ikomeye y'ukuryosha ubuzima bwa hano mwisi mu kurushiramwo urukundo. Ntimwibaze ko ubuzima buryoshwa ubwa mbere n'ukoroherwa mu vy'ubuzima, ibikoresho, ukurya n'ukunywa, ukumererwa neza, kuko turaza abantu babifise bavyiyahuriramo kuko barabuze ugukunda no gukundwa. Ugashobora gusanga umuntu yahuriye mu bintu vyinshi de l'abondance matérielle, waramucinga ukagira uti mugabo arabuze ikintu kizana insiguro n'akanovera k'ivyo vyose. Murantunga suko ivyo bidakenewe, birakenewe gose, ariko ubwavyo ntivyikwiye, ntivyikwiye. Kuko kenshi mbere uca usanga n'igihe menga tugira ngo turakundana, usanga ari vyo turonderanamwo. Ugakunda umuntu nk'akaja mu nda, na Yezu ugasanga umenga tumukunda kubera yuko dusenga akatwishura akaduha ivyo dushaka. Igihe nawe adukunze akagomba kuducisha hashaka kumbure tutashaka, tukumva umenga aratwanse. Urukundo rw'Imana hoho rukaba iyindi mystère muri twebwe. Yezu rero yatweretse ingene vy'ukuri urukundo rwiwe rutegerezwa kumera, hambavu yaba bandi bose ba Farias ba Bface birirwa barashirikira ku marezo baririmba urukundo. Yezu nagomba babwira ati mwumve nanje uko nahura urukundo, uko nabaremye mu rukundo rw'Imana. Mbere za nkundo zose zo ngaho hanze duce tuziyungurura ngaho. Za nkundo zacu hagati yacu, mahorasyo yacu tuziyungururire ngaho, niho tuzoba turiko turagira urukundo rushobora rero kutwinjiza mu buhigwe.
Yezu ati akabaza Petero ati urankunda gato, muga akamubaza irindi jambo yongera ngo urankunda kuruta bo. Umuntu yumvise Yezu agize ati abaza Petero ati urankunda kuruta bo, woca umenga Yezu nawe nyene afise urukundo rwo kwikunda, ashaka yuko bamukunda gusumbya abandi, kumwe abantu tumeze. Umuntu umubwiye uti naka vraiment ndumva ndamukunda, agaca agira ishara agashavura, agashavura cyane cyane abantu b'abagore n'abakenyezi. Wihenze ukavuga uti naka arenganye hajya n'umuntu nkunda kandi nawe ari ngaho, haha murahonyora hamwe. Nkabibona jewe rero ntumbona. Tekereza wowe nawe urafise iby'iwawe. Hari umuntu twama twabipfuye kaza wumva agira ati ngo jewe ngo igihe ngo turi muri relation ngo ni jewe nawe, kubera iki? Wewe urukundo usangiye n'undi ni responsabilité d'abord. Si question d'un duo y'abantu babiri nk'udupigeon. Mbere n'umugabo n'umugore ntibakundana ubwabo nk'uko umenga biyugarana muri bo, kuko uyu munsi hari abantu umenga bagomba gukundana kujya kw'abazungu, abagabo n'abagore ntibavyara umwana bagume batembagarana ngaho nk'imirisho. Wani imirisho ya mitembagara ari ibiri, nta wundi wa gatatu ujamo. Si ivyo. Yezu akagira ati urankunda kuruta bo. Mbe urumva umugabo mubana cyangwa umugore mubana umukunda ku bwa Yezu? Urumva yuko igihe mwabana ko wamukunze kuko ukunda Yezu? Wewe ninagukunda ntegerezwa kugukunda kugira ngo ndagukunde mukuri. Ntegerezwa kugukunda ndagukundira muri Yezu. Nahavuze ati rero kuruta abandi, nukuvuga yishira imbere kugira ngo murabiremwo ingene wokunda abandi. Ni hamwe kandi agira ati nimukundane, agacangera ko ngwiki nkuko nabakunze. Hari igihe umuntu abaca ko ngaho abariko baragotomera numenga bagomba gusigana ari imvuzo ngo turakunda na pati ngo turi mu rukundo, nkuko Yezu yabakunze. Nkuko Yezu yabakunze. Mukamwumva ko muri ko mubigira nkuko Yezu yabakunze arisi? Mukamwumva ko Yezu yabakunze, garuka kuko muza kwirotruva musigaye umenga ahubwo mwakomeretsanyije. Mwasize mukomeretsanyije mu rukundo gukuri. Yezu yaravuze ati urankunda kuruta bo. Sukumengo yigija y'abandi, ahubwo abaye nk'uwitanga ko akaroro k'ingene dutegerezwa kuvoma muri we uko dutegerezwa gukunda vy'ukuri. Iyo wumva na rujya rukundo humain rukuzamwo, rukakwerekeza kuri uyu canke kuri uriya, banza ururabuti ubwo Yezu arimwo. Niwe aruprovotse kandi niwe rugana kandi niwe rushira hagati yacu. Usanze atari ivyo, shiramo akabazo. Atari uko vyose ucuterera mu mazi mugabo kagira uti hariho ibintu bitegerezwa gucyorogwa, bitegerezwa gutumberezwa. Kuko Mukama ntaza gutakaza, aza gusova, aza gucyora, aza guha intumbero nziza. Yezu akabandanya akagira ati ragira intama zanje. Agaca abwira Petero ati ragira intama zanje. Akamuha ubutumwa. Urukundo rutwugururira ubutumwa bwo kugurura urukundo rw'Imana ku bandi. Agaca amuha vocation yiwe, nkurikira. Ejo tuzovyumva ariko abibwira Petero n'ubundi. Harageze igihe Petero nawe nyene afatwa mu bintu vya jalousie, shari kuri Yohane. Acaja kubaza kwa Yohane ati ngo mbe nguyewe bizogenda gute? Yezu aramuraba gira ati
shatse ko abaho gushika ngarutse, we bigutwaye iki? Wewe gusa nkurikira, wewe urafise inzira yawe, reka kuza urarunguruka ivy'abandi. Kandi muze muraba abantu baza bararunguruka mu vy'abandi, biyicisha ishari, bakisogota, bagatakaza umwanya wo kubona inzira yabo. Pati, uriya muntu kumenga uramwitayeho gusumba uriya, urazi igituma? Wewe nkurikira inzira yawe. Kurikira inzira yawe, reka kwisukamwo ibintu vyo gutuma utakaza umwanya ku nzira yawe. Ivyo bintu ndabona biba no mu basenga, ugasanga hari ahantu tutarashikira maturité y'urukundo rwa Yezu Kristo. Abantu batarashikira maturité affective mu rukundo rw'Imana, niba usanga umenga ntiyigera aronka umwanya wo kuryoherwa n'urwo Imana imukunda, n'urukundo gukura asangiye n'abandi, kuko aguma abebagurika aja kurunguruka mu rukundo Imana izinanyemwo n'uyu n'uriya mu rugendo rw'ubuzima bwiwe. Bivuga yuko rero urukundo rwa Yezu kandi rwinjira mu muhamagaro wacu, ruduha umuhamagaro. Nama ndiko ndanigana n'abantu bagomba yuko ndabakunda, dukundana nk'abantu bandi basanzwe aho hanze, nk'abandi barayiga. Nije shobora kugukunda nk'umuntu asanzwe, je ndagukunda nka patiri, ni wo muhamagaro wanje. Ndi patiri, ndi maseur, ninagomba gukundana nk'abo bajene bo hanze, c'est fini. Mba nashize Yezu ku ruhande. Ninagomba gukundana n'abo bantu tujya gusorora tukarara mu kaba, nta rukundo rurimwo, kuko uri kurica umuhamagaro wawe. N'umujene arafise umuhamagaro wiwe. Nimwakundana bimwe bitarimwo Yezu, mukaja mu bindi, muriko murica umuhamagaro wanyu. Urukundo ruradusaba iminsi yose kuguma twumviriza yuko Yezu arurimo. Niho tuba tumukunze kurusha abandi, akabifatiro. Ariko murazi yuko abantu baranyerera, mugabo kandi nigo rugaruka rukatuvyura. Ikindi duciye tubona Yezu abwiriyemwo Petero, ahasuvuga ko by'urukundo byose biheze, urukundo twogugisha ko wosanga kumbure tumaze iminsi. Yezu akaza kumuhishuka ikindi kintu gikomeye, cyane cyane ugo rukundo ruca rutegerezwa, kuko abantu bose ntushobora kubakunda kumwe. Umwe wese umukunda selon umuhamagaro wiwe, selon son histoire, ahageze mu buzima. Murabana wenda abandi tubipfa, kazubona ngo mbega pati, ngo kumenga maze gutera intambwe, none ubaza ko nzoguma ndagukunda kumwe twatangura. Urategerezwa gukura. Nagukunze kugira ngo ufate mu minwe ubuzima bwawe, so kugira ngo ugume mu kwaha kwanje. Aba mama mukunda abana banyu mukabagumiza mu ijipo, akaja kubaka, umugabo yamubwira ati tugipanga ibintu, ngo ngiye kubaza mama. Nta soni. Hagira ikintu wategerezwa gufata muri responsabilité nk'umuntu yakuze mu rukundo rw'Imana, ngo hinge mbaze pastori, dadi, canke mbaze patiri. Hari ibintu bidakenewe kurinda kuja kubaza hariya, kuko wateye intambwe mu rukundo, kuko yagukujije mu rukundo, yaguhaye gukura mu rukundo. Relation yawe nawe yaramukujije mu rukundo, ku buryo ushobora no kugira igihe mbere umenya nawe kurukunda, ugakuza uwundi. Mwumvise ingene Yezu amuhishutse ikindi kintu cy'urukundo rwiwe, kandi cyo mu gitware kirahambaye gose imbere y'Imana. Yezu akamubwira ati, mwumvise yagize imvugo zitatu zo kuragira, ngo ragira, yabanje kuvuga ngo ragira, sindi niba mwakurikiye neza, ngo ragira, yabanje imyagazi, hanyuma acagira kandi ngo ragira intama,
utwagazi muratubona, utuntu turi fragile, turi vulnerable, utuntu ataco twishoboreye, utuntu tw'utu innocent. Yezu urukundo rwiwe uzogumva neza mu muntu igihe ari sensible ku muntu muto, atari muto gusa kubera kenye ari miserable, mugabo umuntu ubona umenga aragukeneye, arakeneye urukundo rwawe kugira ngo yumve ko Imana imukunze, yumve ko afise ikibanza mu mutima w'Imana, yumve ko afise iteka mu bandi. Ashobora kuba n'umuntu mbere ari n'umuntu akomeye, mugabo muri we ugasanga ni nk'umuntu w'umubebe, akeneye gusubira kubakwa n'urukundo rw'ukuri. Urukundo ruduha kudiserna ukumva uti naka vy'ukuri bivanye naho yaciye, uko ameze, ubuzima arimwo, akeneye urukundo mugabo ruca rugira iyi foroma. N'urukundo rero rumenya kudiserna umwagazi n'intama. Nico gituma urukundo ukunda umwagazi sico kimwe n'ubwo ukunda intama. Tubandanije mu gusozera, Yezu akatwereka ikindi kirango urukundo rwiwe. N'urukundo ruheza rukabandanya gushika no mu musozo w'ubuzima. Urukundo ushobora kumva ko Imana igukunda mbere n'igihe uri kuraca n'ahantu utamenga, n'ahantu wowe nyene wifatiye ingingo nka bugabo bwigaba. N'urukundo abihebeye Imana baca bavyumva, ruserukira kandi muri obéissance. Obéissance yo kugira uti nivyo ndapanga ama vision yiwanje ubuzima bwanje, ndafise ama rêve, mugabo ndazi yuko hari umuntu afise ku mugambi ashobora kuburiza n'amareve yanje akinjiza umugambi wiwe, nkamukurikira kubera urukundo, kandi bikabanguka komva mu ndoto zanje, mu mavision yanje, mu mbona kazoza z'ubuzima bwanje, nkumva ko ninjira mu ntumbero yiwe, kandi numva ko ntahemukiwe, ahubwo mpishuriwe inzira yari inyegeje. Ni rwa rukundo Yosefu akunda Imana, akava mu mavision y'ivyo yari afise y'urugo rwiwe na Bikira Mariya, akinjira muri vision y'Imana, kandi akumva ko adahemukiwe, akumva ko atagiye yidoga. Hari abantu bumva mu gusenga no mu vyo bitabira mu butumwa wumva umenga baridoga, ukamenga guhaye Mariyaton yidoga, mubwira uti gumya, genda urye uvyibuhe, ntiwidoge, kuko ntiwumvisemwo inzira n'umugisha w'Imana kuri we bije bikugana, ntavyo wumvise. Kandi ntibishobora kugira agaciro, ntibishobora kugira uburemere imbere y'Imana, kuko Imana urukundo rwayo rukora neza, rukagira agaciro, ibintu vy'agaciro, igihe natwe tugwitabira mu mwidegemvyo, tukumva tuti twaremeye yuko ari uri kibirengeye, udufitiye urupfunguruzo rw'ubuhigwe. Twebwe turashobora kwiyumvira, ariko niwe wiyumvira ubwa mbere kuri twebwe, niwe ufise ingingo ya mbere y'ugupfa no gukira kuri jewe. Ari naho ashobora kuguhindura rimwe rimwe mu buzima, akagucisha aha, ejo akagucisha aha. Cyo gituma marambwira no muri radio Maria ati mwarahiriwe kubona muraronse ingabeno yice twita la providence divine. Irashobora kudutuma duca ahantu hari inconfortable, mugabo tuba tuzi tuti la destination iri confortable. Mugabo ushobora kwenda ukagira uti ndiko ndicisha mu bintu confortable, ejo ugasanga uri dans un inconfort imwe mbi, imwe mbi itagira uko ingana. Umukama akakubwira ati nyizigira, naho wowe uri kuraca mu mwijima, igikuru suko ari wowe ubona, ni jewe ndakubona, ni jewe ndakubona. Kwizigira kubonwa n'Imana, kugengwa n'Imana, kubuzima bwawe buyobogwa n'Imana, nibwo butuma ushobora guca muri ibi bintu, ibihe igihugu cyacu kirimwo, ubuzima burimwo, batagutwara kwa rojanti. Naho bavuga ngo dusara twese tukarushanya umwete, ugusara ukaza kuragira umwete wumvikana gatonya. Petero yeza akamubwira ati hazoza igihe wunda gukenyeze agutwara utashaka.
mugabo kumva uti nibyo nashaka ibi, mugabo ndumva ko ingingo y'Imana icishije ahandi, nkava mu gushaka kwanje kubera ubwo nkunda Imana, nkahebera ugushaka kwanje Imana, nka Yosefu mweranda, nk'abandi beranda benshi. Ugahebera ugushaka kwawe Imana muri nomination uronse, ugahebera ugushaka kwawe mu ngingo umukuru wawe akubwiye, wumva ko atari igicumuro, mugabo wumva ko irimwo urukundo rw'Imana, irimwo ikintu kigororotse imbere y'Imana. Iyo tugamburutse mu rukundo no mu kuri, mu kintu cyiza, nibi tuba turi ko dukunda Yesu. Ntabyo washaka mugabo ugira uti ko bizananye hajya ku muntu Imana yamuhaye ijambo kuri jewe, kandi akaba avuze ikintu cyiza gitumbereye mu Mana, nico ndavuye ku by'iwanje. Ntibyoroshye iyo hageze kubishyira mu ngiro, kuko twese turafise amanyama ya bugabo bwigaba. Ndibuka Musenyeri ankuye muri universite, icyo sinigera ndacibagire, yari test yuko vy'ukuri ngamburuka. Ankuye muri universite naronka très grande distinction, navyo ndabahisha kuko ni témoignage personnel. Ndibuka nza ndaza kuvuga ijambo ry'Imana duhura na Karita muri studio. Musenyeri nza numva umunsi uri izina ngo hagarika ingo mu radio turagukeneye. Ndafyura amaso ndamuraba, ni Musenyi nkuko menga namwe ndindira mpeze. Oya, ubu ndagira gukenyeze agutwara aho utashaka, ko mu vision apanga ni imyaka 4 yose nzoyiba mwuko ugu nuko. Mukama kagira ati hindura. Iyo ndanarayira ko iminsi 3 ntatora itiro neza. Hari ikibazo bwaca nkora cyitwa pragmatique de la communication, kibazo kigamye. Iyaba ntaye nagiteguwe cari kunkubita hasi. Cangira amahirwe sanga ngiye kumwumviriza, nza namaze kugitegura byose niteguye. Ariko kandi ukabona yuko mbere haro n'ayandi maco, ndabona n'abandi bakristo barabaza bakagira bati pati oyaye na kuri kubanza uheze. Imana yamaze kumbwira iciye mu ruge yaciye ko iranyubika ko ikiganza igira iti ndakwatiye. Mu rujya ivuga iti muri yisi aragufise kwijambo namuhaye jewe nyene mu butumwa bwiwe namuhaye. Ivyo bintu sinzi iyo miko murabizirikana ko mubishikana ngaho. Hari n'ikintu cy'urukundo rw'Imana, ahandi ho biragoye kugamburuka kubera gatima kubwishime n'ubwibone ku muntu. Umugabo agamburukira umugore wiwe, cumenga ndacuritse ibintu. Umugabo aragamburukira umugore wiwe mu gusangira imigambi y'ubuzima bwiwe, ivy'urukundo rwiwe vyose n'umugore wiwe, nkuko n'umugore agamburukira umugabo wiwe. Murazi ko Paulo abitubwira ati ngo ni ababwira abo bakanyati ni mugamburukiranire mu rukundo mufitaniye Kristo. Ukugamburuka bifatanya n'urukundo. Isi uyu munsi teri tugumura, teri kwereka yuko ushoboye nivyo, mugabo ushoboye kumwe n'abandi. Ushoboye umenga utegerezwa kuba hejuru y'abandi necessairement, canke ukwiwawe kwamushobora kwamureka le jeu ikaba dans le nous. Uyonkoye dans le nous kica gikindi kintu, mugabo kandi le nous ntintwaye amaje, ntireke kumva umuntu umwe wese mu butandukane kumwe n'abandi iteka giwe. Ni defi y'urukundo. Umuntu aragategerezwa gukunda Imana mu kugamburuka kandi gushika ku musozo. Iyo tumenyereye kwishira mu minwe y'Imana, mu minwe y'urukundo rw'Imana tukagamburuka, ntihazogera mu busaza bakubwire bati reka tuguhindukize, kuvumenga barakwishe. Muri ya myaka y'amavoyere yo mu busaza
cyangwa ugwaye, no hajya hariho urukundo rw'Imana ruhashika. Ko umuntu yageze ngaho ari gimwe yibaza ati mbe urukundo rw'Imana ruracahari? Ahubwo niho ruri rero. Wundi akagukorera vyose, mugabo ukabuza uti umukama turi kumwe. Murabona abantu bamwe bibagora kubera n'imico yacu, gira ati naho ukuze nta kundi, genda wisuzumishe kwa muganga, urategerezwa gukura impuzu imbere y'uwo muntu angana n'umwuzukuru wawe. Kubigamburuka mu rukundo, Imana iraza ikagushira ku kuboko, ntiyigera yibagira umuntu wayo. N'igihe womenga vyose harije, vyose biraparanganye, il est fidèle, il est toujours là. Iyo turiko turazirikana urukundo rw'Imana rero, ico ruri kuri twebwe n'ico rudusaba, tukagaruka tukaza turahaza umutima n'umuzirikanyi aya majambo ya Yesu. Urukundo rw'Imana kuko ruri fidèle, ruri exigeant, natwe ukubaho kwacu uko dusigaje tuze turaguhindura umwimenyerezo udahera wo kuguma twinjira mu rukundo rw'Imana. Amen. Amen.